Require folded. Ntabwo naciye ahantu henshi ngo mbone ingene biriko biragenda, ariko ibyo mbonesha amaso ngaha turi Iciri mbona biriko biragenda neza. Abitavye iki gikorwa ni benshi cyane kugira ngo nta n'umwe yasivye. Hanyuma ikindi ni uko tubona yuko hariho utugorane tumwe tumwe, ahantu uvuga nk'ikibazo niboneye n'amaso y'iwanje, aho kugira ngo abamenyesha amakuru bashobore kwinjira mu biro by'itora kugira bashobore gufata amasanamu, byaciye kure cyane akarinda gusa n'ahaba impari, mu gihe seni bari bamaze kubivugana na sense kandi n'ahandi hose binjira atangorane. Urumva hari ukuntu rimwe na rimwe ngaho iwacu mu Burundi hari akageso yuko umwe wese ashaka kwishiriraho amategeko uko yishakiye atisunze amategeko yahawe n'abamukuriye. Iyo niyo ngorane ahanini novuga. Hanyuma ku bindi navyo ivyo tumaze kumva hirya no hino, twumvise yuko nko muri za Rumonge hari ahantu buguruye ibiro vy'itora saa 10 y'ijoro. Urumva binyuranye n'amategeko kuko amategeko avuga yuko ibiro vy'itora byugwa saa 12. Hari n'ahandi nkariya za Muyinga aho bita kuri barrage, twumvise yuko abantu babategeka gutora ibyo bashaka. Hariho nandi numvise nko muri za Ryansoro aho hari abantu bagiye gutegera abantu kugira ngo bababwire ibyo baja gutora. Ibyo byose urumva ibintu binyuranye n'amategeko. Ikindi novuga nuko n'amatora turakora kumbure hariho bamwe badafise intumbero nziza kuri yo, aho hari ukuntu abamandateri b'abaseneri bahirwa buhungu kugira ngo nitugira abaduserukira mu gihe cy'amatora. Mugabo mu bisanzwe naho umuntu yoba afise icyaha iki canke kiriya, mu gihe adashoboye gukora icyo gikorwa mu bisanzwe yabwirizwa gusubirizwa, kuko n'uburenganzira bwacu kuba dufise abaduhagararira mu biro by'itora ibyo ari byo byose. Ariko ivyo navyo nyene turumva yuko hirya no hino batemeye yuko bosubirizwa, aho novuga yuko akarenganyo ku bajejwe gutunganya amatora batugiriye. Ikindi nuko hariho ibintu by'ubugizi bwa nabi twumvise nka za Rumonge aho bagiye bakibomorera k'amapermanence kugira ngo baronke ingenda mu no gufata abantu bacu. Mbere no muri ijoro ryakeye hari n'umuntu wacu barabishe muri zone Buruhukiro. Ivyo urumva birateye agahinda, kuko burya ikintu ca mbere cyo kubahiriza n'uburenganzira bwo kubaho kuri buri wese. Ahasigaye tubomenya yuko amatora ni intambuko imwe, mugabo kandi n'ikiringo aho abantu babwirizwa kwishiraho indongozi bonyene bibavuye ku mutima ataguhatwa ngo shiraho naka canke shiraho naka. Bigenze uko tutavyiteze, hariho inzira zitegekanijwe n'amategeko, nizo tuzokwisunga dukurikirane uko biteza kugenda, kuko abaduserukira mu mabiro de vote atandukanye ni ukuvuga abamandateri bategerezwa gutahukana ivyegeranyo by'uko ibintu vyagenze kumwe n'umwimbu. Ico ni kimwe, kuko ivyo nivyo biheza bigafasha iyo umuntu afise amakenga canke akangonongono, nivyo biheza bigafasha kugira ngo umuntu ashobore kwitura inzego zibijejwe zirabe ivyabaye, hanyuma zigire ico bishikirije nk'ingingo kugira ngo barenganure uwoba yumva yuko yarenganijwe. Twebwe rero ico dusaba abarundi bose ni uko botora mu mutekano no mu mahoro ntangere, hanyuma tugasaba yuko amajwi boyaharura uko ari, ntihagire umuntu yorondera kugira ibintu bitari vyo, kuko turumva yuko hari abafise intumbero zitameze neza, bashaka yuko ivyo bipfuza ku mutima ari byo vyohita aho kuraba ivyo abanyagihugu boba bavuze. Nibawugurura ivyo bintu rero abarundi tumenye ingene biriko biragenda hirya no hino, kuko mwibwirizwa shingiro turafise uburenganzira bwo kumenya ibintu biba biriko biraba. N'abamenyesha amakuru n'icyo gituma babayeho
babaretse kugira ngo muje hirya no hino kugira ngo mumenyeshe abantu ibiriko biraba. None guhanahana amakuru baciye bavyugara, wumva rero byo bimaze iki ko bavuga ngo nimugende muje kuraba, muze mutubwire ngo vyagenze kandi mwari kutubwira ati biriko biragenda uyu munsi. Thank you.